kuko twarageze ahantu n'inzu tunanira kuriha. More. Hamwe abantu batubwira ati by'ukuri uwo mwana umwe murimo muragwa ko ntimwomureka agapfa ntimuzobyara n'abandi ntimukiri bato. Bamaze kubitubwira byaranze ko dushobora kubyakira umwana wabyaye atari Imana yonyene. By'ukuri turananiwe turarushe mu buzima butoroshe bw'uyu munsi. Jewe nta muntu ushobora guha uyu mwana ngo ndabira ashobore no kugira ikintu ukora ntibinkundira. Nubwo noba mvuga ati ngiye hajya ahantu umwana ngenda mfashe ukuboko kuko ni wa mwana atazi ngo iyi ni imodoka iyi ni imbabura. Nk'umwana w'imyaka 3 yari yambwiye ngo none mama ibi bintu bizoherera he? Niba abana batazi kuryama mu muryango ngo basinzire n'abiga. N'uwabaye w'indwi yavuze ngo aha nananiwe kubera Jessy araturuhisha ntituryama. Turarushe bavukanye nimudufashe. Abo bivukana bose baramuciye ko baravuga nanje aho ndi ndavuga ati Mana ibi bintu bizoherera hehe kubw'uyu mwana wanje. Mukira umutima w'ikigongo aho muri hose mumfashe kuronka umuganga mumfashe by'ukuri. Mfise abandi bana batonya bose bace bagira ikintu cyo kumuhahaza. Niyo bagiye kwishura akabona baraje aragira ishavu akabarya amenyo akabereka umubabaro nyene. Nanje aho ndi nk'umuvyeyi nkumva ndababaye kubw'uyu muhungu wanje niwe mfura yanje nari mfise. Mumfashe nanje umwana wanje atera imbere nk'abandi. Iyo uronse ikibondo ubu uvuga ati nanje uyu mwana nkeneye ko atera imbere nk'abandi. Ubu Jessy adahura n'ikibazo cy'ubugwayi ubu nibaza akabagiye mu wa 2. Rero uyu mwana by'ukuri ndababaye ntavuga. Ntuzomenya ngo arashonje ntuzomenya ngo akeneye amazi ntuzomenya ngo aranyotewe. Ni mama gusa akwiye kwama ari hafi yiwe. Ndabahaye mwe na mwaramutse nezera ko mumeze neza. Mwarakoze kuduhitamwo mwarakoze kudukunda mwarakoze ko mukurikirana ibiganiro byacu ku munsi nico kintu ca mbere gituma mu buruhe mu kugorana kw'akazi dukora tukavyuka tukaza gukora ibiganiro vyiza. Shimira abantu bose bagize subscribe kuri channel yacu. Shimira abantu bose barabagira ama commentaire kubera ko nikira n'ikintu gikomeye cyane gose nubwo hari abantu babisuzugura. Niho tubona ama feedback y'ibintu twakoze niho tubona ko twakoze nabi cyangwa twakoze neza. Donc mwose azokuza arumva ko agize commentaire azo ariko aragira contribution nini ya ku biganiro byacu bikaryoha gose iyo upartage ibiganiro byacu tuba twakoze. Ushobora kuba ata kintu kinini yangira ngo umva umenga biramaze mugabo bimaze ikintu kinini yabugiye duhariya iduhera babishange batanu ibiganiro tuba twakoze. Uyu munsi nitwozira ko twatanca ko tazishene hamaye ni Siren Vibes ni television ari nyikorera mu Burundi. Hanyuma tukaba no munsi twagendeye umuryango uri ngaha Gisagara ca Bujumbura muri quartier Nyakabiga. Tukabagenda kuba twarabwiwe ko ari umuryango uri guca mu bibazo kubera umwana wabo. Hanyuma nifuza gose ko umuntu wese sigure kino kiganiro mwihangane. Murabibona ko twebwe byo kubatwenza byo kubateramisha vyo kwigishanya hagati yacu na mwebwe n'ibiganiro vyo gufashanya kuko abarundi tweme dufashanya kuva kera. Abarundi sindabazi nk'abantu bafite imitima mubi sindabazi nk'abantu badakundana ndabazi nk'abantu bakundana. Niyo mpamvu kino kiganiro nifuza ko mwokiraba mwitonze mukumviriza inkuru y'umuryango ukuntu bayeho mw'ivyo bibazo. Hanyuma uza gukorwa ku mutima nukuri akora uko Imana iza kumurongora. Reka ndamwakire umuvyeyi turi kumwe ngahanye hanyuma atwibwire aca tugira ku muriri ko nanje kumviriza neza ikibazo bafise kubera ko nabibwiwe n'uwundi mugenzi wabo. Hanyuma ndabarondera numva ko nanje binkoze ku mutima numva menga nanje nobafasha mu kumenyekanisha inkuru yabo. Hanyuma ubuzoshobora gufashwa no gufasha nke kumva ko hari ikintu yakoze agikore. Reka ndabakira kaduhera ku muvyeyi atwibwira tubwira amazina yiwe hanyuma aza kuduhera microphone umushinga nawe nawe twibwira amakuru yanyu. Amahoro mumeze neza? Buke sinavuga ni bya cyane. Ego mwitwa bande? Je nitwa Rehema Estera. Abana bangahe? Mfise abana 6. Ego hama duhere microphone umushinga nawe nawe twibwira tubwira amazina yiyo hanyuma muce mutubwira n'inkuru tugire ku muri mpavu twaje ngamwe twabande mushinga.
murakoze nitwa Nduwayezu Benjamin. Yego. Mushinga ntahe. Ego. N'abavyeyi ba uyu mwana niwe shaka mutubwira cyane gose n'abavyeyi mufite abana benshi batandatu mugabo watuzanye watumye tuzana ibikoresho tukaza ngaha n'uyu muhungu twicaranye ngaha hanya. Mutubwira ukuntu yitwa imyaka yiwe hama muce mutubwira n'inkuru yiwe. Uyu mwana wacu yitwa Nduwayezu MAMAN Jessy. Afise imyaka 6 n'amezi 8. Hama yagize ibibazo cyane mu buzima. Kuvuga yavukanye ingwara y'ibibyimba mu mutwe. Twabimenye afise amezi 3. Tumaze kubona ko amaso yiwe atabona. Kuvuga kujya umwana w'uruyoya ufashe urutoki ukatembereza acakurikiza urutoki. Wewe bigize ntiyashobora gukurikiza amaso. Tuja kubaza abaganga baca barapima amaso basanga amaso arakomeye. Baca batubwira bati twibaza ko ari ikibazo cyo kiva mu mutwe. Baca badutuma scanner. Tuyikoresheje rero ntibaca babona ivyo bivyimba byari 2. Baca badushira mu bitaro hospital militaire. Turahamara igihe mushaka kuduza kajwe muri hospital militaire turahamara igihe turi mu bitaro. Abaganga bariko baravugana kugira barabe ko hari icyo boshaka kudufasha. Hama baca basanga ngaha mu Burundi nta muganga yashobora kumuvura. Baca badusaba ko batubaza ko twoshobora kumutwara hanze. Turabwira ko atavyo dushobora ariko turabasaba kugira batwandikire baduha uruhusha rwo gusaba kugira aje hanze. Mama bamaze kurutwandikira urwo ruhusha turagerageza kuterereza turaronka bagira neza bashaka kudufasha kugira ngo ashobore kuja kuvurirwa hanze. Ariko nubwo yavuwe yatoye mitende ashobora gutera imbere kumumubona. Ariko ntiyashoboye gukira burundu nyene ngo amere neza. Uwo mpera microphone Mama Jessy nawe numva ashaka kumubaza nk'umuvyeyi kuko twe turafise ukuntu dutandukanye n'abashinga ntaye. Abashinga ntaye murababara mugabo murafise ukuntu mukomera vyihuse. Mbega nka wowe nk'umuvyeyi mu ruhinja rwa 3 mois gwamwese tumva abakiri umwana mutoya ukimenya ko afise ikibazo wavyakiriye gute? Nkimenya ko afise ikibazo byarangoye kugira ndavyakire kuko yari umwana agira 3 umuhungu. Mpore Yari umwana agira 3 umuhungu ari ndamwakiranye igishika. Ihangane ndamwakiranye igishika sine niteze ko uwo mwana azovuka agwaye. Rero je ngitangura kuja kumuvuza natanguye kumuvuza agifise ukwezi. Kwezi niho natangura kurondera abaganga. Agifise ukwezi kumwe? Agifise ukwezi kumwe je niho nabona yuko umwana agwaye. Abantu rero ntibashotse banyakira bavuga ati wewe ubwo n'ubusema nuko wavyaye umuhungu. Uwo mwana asa neza gutyo ubona hari ikibazo afise. Ndavuga ati by'ukuri umwana arafise ikibazo. Uwo mwana igihe cyose kugira abandi batora iyo ngwara akwije amezi 3 byarambereye uburuhe burenze. Yarameze gute? Urumva ari wa mwana atabona n'izosi ntiryashobora kuguma yarakira umubebe nyene. Kurira ntiyarira kuko ababebe urazi ko akunda kurira umwanya wose akaba ari mararira. Ni wa mwana utashobora kumenya ngo arashonje atari wewe ufashe bibero ngo umuhe. Rero muri ivyo bihe nabayemo byari bihe bitoroshe. Nari wa muntu no konsa abana nta maberebere nigeze ngira kuva hagwariye. Yabaye wa mwana akuzwa n'amata. Ico gihe rero muganga Dr. Levi niho namuja ko afise ukwezi. Namaze kuja ku baganga bose vyananiranye. Hama muganga Dr. Levi arambwira ati by'ukuri uyu mwana wa kibazo afise kirindani mu mutwe. Agifise ukwezi kumwe amezi 3. Amezi 3 babaza kumugira ibipimo kuko rero nagiye ku baganga batandukanye baratubwira ati twebwe kuva tubaho iyi ngwara ntayo turabona. Rero undi muganga mukumpanura cyane ndungika kwa muganga Dr. Levi aravuga ati
niwe adukuriye niwe ncabwenge iri muri iki gihugu umuntu avura amaso. Narateye intambwe naragiye kuko nari nshashaye kumenya ikibazo c'umwana afise. Ndagenda no kubonana nawe banciye inoti 40,000 kuko nari naniwe abantu bose bavuga ati wahubwo wabaye umunebwe wabaye umuntu wo kwa muri mwibarabara ntacu ushaka kumara mu muryango. Rero dogiteri Reva cambwira ati genda unkoreshereze scanner uzocunzanira kurikira. Amaze kuntuma kurikira byarananiye kwakira kira nabona ari abantu nyene bakize sinabona jewe kiyokira no yihonyoramo. Ndamubwira ati muganga untumye ahantu hagoye n'ubuzima mbayemo simbona yuko je noshobora gukoresha scanner kurikira. Arambwira ati none we wiyumvira ko ikoresha he? Ati jewe nabona ku mpanda ariho dukwiranye ariho nokoresha scanner. Dogiteri Reva arambwira tukabikoresha ku mpanda ntuzunzanire kandi mu minsi ngahe ndaguhaye iminsi myinshi ndaguhaye iminsi 3 uyu mwana uzobe wanzaniye scanner. Byari byihuta. Jewe nari mfise agafrigo naradandaza kuko narabiye ayo mafaranga yo kurikira sinashobora kuyaronka. Ngiye kubaza bambwiye amafaranga arenze. Bamaze kuyambwira ndavuga ati by'ukuri ku mwana wanje bagiye gutora ingwara ndushe ndumva yuko nogurisha ifrigo. Papa w'umwana ndabimubwiye acarambwira ati oya frigo numva utoyigurisha kuko ubuzima buzobandanya. Ati none dukora iki? Arambwira ngo hari umuntu no yagurana. Wa muntu rero amaze kumubwira ko yamugurana yamubwiye ati buri kwezi muzoza muranyungukira 50,000. Papa w'umwana arambwira ati je numva no yatora. Uzozura muri 50,000 ntiworeka nkagurisha iyi frigo kariyo bishoboye kunyaruka. Wa muntu rero kuko twavuga ati by'ukuri umwana niyakira bizoba ari amahirwe mu muryango. Ayo mahera twarabashije gukoresha scanner ya frigo yego narayigurishije by'ukuri kugira ngo ubugingo bw'uyu mwana burokoke. Maze kuyigurisha turagenda kurikira barakora scanner baca bambwira ngo dogiteri Reva ndayimushiriye acarambwira ati usubira rero ugenda urabe umuganga w'umushiririshi akorera kuri kiranyene abari ushira ibi bipapuro by'uyu mwana. Yari yakubwiye ico basanze ingwara batoye umwana Dr. Levi. Levi yambwiye ati cushira uyu muganga iki gipimo ati ni yakubwiye yashaka kubanza wowe vyishirira umuganga. Aco yigeze ambwira. Uwo muganga rero twaragiye kurikira cambwira ati uyu mwana arafise papa wiwe. Ndamubwira ati ego aramufise. Rero muzoce munsanga kuri hôpital militaire igihe c'isaha 3 abariho muzonsanga kuri hôpital militaire uzananye na papa wiwe. Duca turagenda na papa wiwe ngira mu masaha 10 kubera abantu benshi yakira niho yatwakiriye saa 10 y'umugoroba. Amaze kutwakira umwana amaze kumuraba aravuga ati uyu mwana wanyu ntimusubira muhira. Umwana agira yinjira ibitaro. Papa we baravuga ati reka tuje kubivugana na mama w'umwana. Muganga aravuga ati oya ntaco muvugana umwana aragwaye bari babonye ko biri grave. Ahubwo wirukanka ugena unzanira iyi miti byihuta uzana umwana atangure gutegwa. Papa we by'ukuri yarirutse imitara yizana bari bamushize kuri Cravox yayitegwa 3 ku munsi. Wari umutugura 7,500 bawumutera 3 ku munsi kuko ntiwabikika nta n'uwundi mwana bashobora kusangira muri ivyo bitaro. Yari uwo nyene utegwa uwo muti acawujako. Ayawutewe umwaka n'igice niho twaje kuronka ubutabazi kugira ngo umwana aje kuvugwa. Turabaho muri ivyo bintu kuva ico gihe c'amezi 3 twaciye twinjira ibitaro. Sinasubiye inyuma nari ngifise utwo twana twari duto. Sinasubiye inyuma ngo nje kuraba ngo muhira bimeze gute caninjira ibitaro. Bayo mezi 3 sinasubiriye kuja muhira. Naciye mba wa muntu nguma ngaho ncunze wa mwana ategwa wa muti mu gatondo zana umuti tumutere saa 6 zana umuti tumutere. Ivyo 7,500 bamuteye umwaka wose n'igice byari ibintu bitoroshe. Ara mahera ava mu muryango nyene. Gera mahera ava mu muryango by'ukuri
uyu mwana sinovuga ngo kuba ageze ngaha by'ukuri hari icyo Imana yakoze ndagishima. Yari wa mwana w'ikimuga kandi yari wa mwana anywa amata twategerezwa gukamisha litiro n'inusu ku munsi ku munsi. Ibyo bihe turabibamo na za pampers z'igihe cyose ndabaho mu buzima. Uwo mwana turasubira inyuma, n'inzu barafata igihe barayitwaka kuko twarageze ahantu n'inzu tunanira kuriha. More. Hamwe abantu batubwira ati by'ukuri uwo mwana umwe murimo muragwa ko ntimwomureka agapfa, ntimuzobyara n'abandi ntimukiri bato. Bamaze kubitubwira byaranze ko dushobora kubyakira. Umwana wabyaye atari Imana yonyine biragoye kuheba icyo wabyaye. Umwana tuca tumugwaza umwaka n'igice, abaturaba barananirwa bararuha kuko iyo ucinjira ibitaro mu ndwi za mbere, mu minsi ya mbere abantu barakuraba. Mu nyuma nza kwisanga nsigaranye na papa w'umwana wenyine, ata wundi muntu arimo araturaba by'ukuri. N'ayo mata urumva ayo mata niyo yanwa, kanwa potaje kuko ururimi ntirwashobora gufata ikintu ngarye. Zari bibero noza bibero 25 ku munsi kuko waba ufise bibero uza kumuheramo iyo potaje. Sewe by'ukuri Imana imuhezagire ntiyigeze ntererana. Iyo potaje yaragenda muhira akayitegura naho nyene mu buzima bwo kwakira ibitangaza bwa manu yo ku munsi ku munsi, kuko maze kwinjira ibyo bitaro yasubiriye gukora. Kuko byaciye biba ngombwa ko araba twana two muhira kuko akazi ntibyasubira gukunda. Na wa mwana nta wundi muntu yari ari inyuma yanje ashobora kumfasha. Duca twicara ngaho na twaduhera twari duhari umwana duherera mu miti yose byose turicara ngaho. Umwana rero umuganga kuri hopitali militaire baradukorera devi, baratubariza mu Buhindi. Mu Buhindi bamaze kutubariza baduciye $12,000 kugira ngo uwo mwana bamugirire operation. By'ukuri ndashimira abantu bose Imana yiremeye, by'ukuri Imana ibahezagire. Ndabashimiye aho muherereye naho tutagarutse kubashimira. Ibyiza mwakoze biriyerekana nubwo bitagenze neza. Uwo mwana izosi ntiryaguma ntiyicara. By'ukuri barakoze baritanga umwe wese ahari. Muri make ngisabisabi ngigwira iyi ngamahera makenya agwira iyo akoranye mu buryo bwinshi. Umwe wese mu buryo yarafise baranterereye, abanyeshuri baranterera, byose barabikora. Abamama, abapapa, bakuru banje, batonyi banje, nta numwe atakoze. Mwese ndabashimiye. Abari hanze baramfashije. Nukuri Imana ibahezagire. Uyu mwana rero harateba haraboneka uburyo araja kuvugwa. Rero ukuntu byagenze naho nyene naronse abantu bamfasha baza gufata aka video nk'uku nyene. Umwana yaragwaye aremvye ameze nabi by'ukuri kuko ubushuhe bwaguma buduga. Rema arambwira ati by'ukuri uyu mwana ino mu Burundi nta byuma dufise, kumwopera noba ngabanyije. Kugabanya rero ntashoboye kumuvura ngo bihere. Numva umwana mutwara hanze mu gahiga ubufasha umwana akavugwa. Rero bamaze kudushira mu bitaro ndavuga ati none gamana bizogenda gute? Tumaze gusohora ako ka video abantu baritanze by'ukuri, amafaranga araboneka araja kuvugwa. Hari umurundi nyene yarari hanze mu Butaliyano yabonye aka video nk'aka nyene aca araduterera by'ukuri. Abarundi bafise umutima w'urukundo. Abantu bose Imana yiremeye. Imana ibahezagira. Badufashe mu mugongo, abadutereye amasengesho, abadusengeye, Imana ibahezagire. Ntaco mutakoze. Kuri uwo mwana rero twarageze ahantu turakonga tararabura n'amata yo kunwa. Muri ako ka video nyene ngasaba mvuga ati by'ukuri nta mata arimo araronka, atunzwe n'amata. Abantu benshi baritanga. Haba n'abaza barakama amata n'abayagura bakaza baramuzanira gushika ave muri ibyo bitaro. Amata niyo yamukujije. Kubw'ibyo rero ndabashimiye. Nubwo biruko umwana ntiyakize, nubaracagwaye. Ni wa mwana acambara pampers. Jewe sinkora, papa w'umwana ntakora. Mfise abana 6 by'ukuri.
Imana ikora uko ibigombye, sindayigarira ndayishimira ibyo yakoze byose ni byiza. Uwo mwana rero nk'ingabire nziza twaronse mu muryango, by'ukuri turananiwe turarushe mu buzima butoroshe bw'uyu munsi. Jewe nta muntu ushobora guha uyu mwana ngo ndabira ashobore no kugira ikintu nkora, ntibinkundira. Nubwo noba mvuga ati ngiye hajya ahantu, umwana ngenda mfashe ukuboko, kuko ni wa mwana atazi ngo iyi ni imodoka, iyi ni imbabura, nta kintu na kimwe azi, ibintu byose ashitseko aratora. Ahageze rero n'icuma, ikintu c'icuma kimanyuza amenyo, ingufu afise sinokubwira aho ziva, akakimanyura n'amenyo. Ni wa mwana atavuga, ni wa mwana acambara pampers ku munsi, ni wa mwana ari ku muti depakine na troza. Iyo miti ayibayeho igihe kinini. By'ukuri turananiwe. Uri umuntu wambaye inyama n'amaraso, by'ukuri aho waba uri hose Imana iguhezagire kandi ntiwirengagize iyi video. Turananiwe nk'abavukanyi, udufashe babyeyi. Uyu mwana rero twakoresheje scanner tuyikoresheje, n'ubundi basanga umwana arafise ikibazo cyo kutavuga, cyo kutamenya kwikontrola ikintu cyose. Mugabo rero aho yarageze si nk'ubwa mbere, by'ukuri baratambuka, si wa mwana aguma aryamye. Naho biruko no kuba atavuga, nta muntu ushobora kuronka ngo amugufatire ngo usimbire hariya ukore nk'abandi. Je naramaze kubaho nk'ikimuga, ntaco ninjiza mu muryango. Babana 6 ni babana bose bakeneye kubaho, bakeneye kwiga. Nk'umwana w'imyaka 3 yari yambwiye ngo none mama ibi bintu bizoherera he? Ni babana batazi kuryama mu muryango ngo basinzire n'abiga. N'uwabaye w'indwi yavuze ngo ahanananiwe kubera Jessy araturuhisha ntituryama. Turarushe bavukanye, ni mudufashe, muduterere, mutufashe kuturondeza umuganga. Ubu sinovuga ngo devi banciye niyi, nta muganga twaronse, niyo bamwakiriye kumuvura. Kunambara uko tudafise n'umuntu aduserukira ngo atuvugire. Ibyo bintu nibwo tubiha umuntu ngo atwandikire, ntituronka umuntu ashobora kutubwira ngo bishuye cyangwa byagenze uku. Rero nagira ndabatera kamo aho muherereye hose, munyumvire ikigongwe, mwumvire ikigongwe ababana. Uyu mupapa nawe nyene nuko nyene nta kazi afise, twarabayeho tubayeho nk'ibimuga kandi ubwenge buhari. Ubu mfise umubabaro n'agahinda, n'igipapuro cyo kudusohora mu nzu barakiduhaye, baravuga ngo nimusohoke mu nzu. Ndavuga ati none gamana, iyi ngabire nziza kari we wayimpaye, ibi bintu bizoherera hehe by'ukuri? Narageze ahantu ndiyumvira ati Imana, nije nacumuye cyane, nkibatse ikintu nacumuriye Imana, nkibatse ikintu noba narakoreye Imana, umva bikandengera. Mvuge nkavuga ati hariho umunsi Imana izonyibuka. Rero uyu mwana arafise ikibazo by'ukuri, ni wa mwana atagira ibyo ari byo byose. Nk'ubu muganga yambwiye ati uyu mwana w'iwawe by'ukuri namba ukeneye kwamara kabiri, irinde kumuha isukari, irinde kumuha ibintu bisosa. Ibyo byose ni ibintu bigaruka bikatubabaza mu muryango. By'ukuri Imana yaremye abantu benshi, murabatunzi by'ukuri, nimudufate mu mugongo, mudufashe nk'abandi. Naje ndabe ko naje uyu mwana yotera imbere. Twamwakiriye mu muryango twifuza ko natwebwe yobaho nk'umwana nk'abandi. Ndatera intambwe ngo ngiye kumuhigira ishuri nk'abandi, bakambwira ati nindashobora kwakira umwana atavugaga madame. Ukeneye ko yiga nawe uzoza uraza wicare ngaha kugira ngo uzuramufashe. Ibyo bintu ntaho ntageze, ntaho ntagerageje by'ukuri nk'umuntu. Abantu nabo bagaca bakwitwengera ngo ahubwo mwebwe n'abakomeye birirwa baragenda hanze, mwebwe bipfira hehe? Tuyu mwana wanyagira azira umukeno. Kuzira umukeno rero nibaza yuko isaha y'Imana itari bwagere. Mudufashe, mudutabare. Hariho n'utundi twana, nibatuzane muturabe kubw'ibyo. n'ukuri se wiwe yari umushoferi, nta kazi afise. Iyi myaka amaze atarimo arakora, umbwira ari mama papa atanumwe arimo arakora.
birababaje mu muryango uziho n'ubuzima bwa misi yose ndabinginze mumfashe kurondera umuganga nta muganga turaronka uyu mwana atabagwe by'ukuri nduwa Yesu Jessy nuwa Yesu nyene nuwa Yesu ni wakwiye kumenya ukuntu akwiye kubigenza uyu mwana rero n'ubu nyene mvuye kwa muganga muri hôpital militaire bavuze ati ibi byose ubona biguma biza madamu ni kibazo cy'uwo mwana kiri ndani mu mutwe nubwo twomuvura gutataronse umuganga mukurikirana ng'ivyo bintu biri mu mutwe biveyo nta kuntu rero by'ukuri mudufashe mutube hafi mudufashite mu mugongo abasenga mudusengere muduterere amasengesho by'ukuri ikibazo twese turi mu bibazo mugabo ntangere yo kubaho ugwaje kugwaza biravuna biraruhisha nk'ubu ninjiye mu kibazo cyo kugwara amaso ndibaza ati mbuye umwana wanje ejo ko mbona ubumuga bunyinjiranye ejo huyu mwana bizogenda gute azobaho gute rero nayo maso yaje kudogera kubera iki kuva ndamugwaza kuva avuka sinzi kuryama nk'abandi ngo nsinzire by'ukuri na muganga yambwiye atabwo we wararambye ni wowe nyina wa mwana yagwara by'ukuri aya maso ndamerewe nabi aya marori ndayaronse hirya y'ejo mugabo naho nyene nkavuga ati none gamana ubu n'ubumuga bunyinjiranye uyu mwana wiwanje ejo ninda azomundabira bizogenda gute uyu mwana wuguruye gatonya aca asohoka aba yigiriye ntazi kugusezera uyu mwana si wa mwana ashoboye kuba mu bantu benshi nta rushinge rw'urucanco yigeze aronka kuva avuka nubwo ubona ngo ndi mu nzu nziza nafashe kuvuga ati tubaha ahantu uyu mwana muganga yari yambwiye ati wo hanze mubanze mu muproteje ntazoje mu bantu benshi ibintu by'ibigwari ibyo ari byo byose bishobora kumwandukira kuko kuva avuka nta rucanco yigeze aronka no kuri hôpital militaire navuga ati none muganga uyu mwana wanje bizoherera he kuva ritarimo baramutera urushinge ati madame ntituri bumuvure kumutera urushinge agwaye n'ivyo afise ntivyoroshe iyo dossier narayitwaye ndayishikanye no hanze ndababwira ati uyu mwana ntigeze aronka urucanco ti ibyo si byo byihuta reka tubanze tumuvure ibyo mu mutwe by'ukuri bamaze kumushikana hanze basanze mu bwonko amaraso ava kujya kw'amazi byaraseseka rero naho bamuvura nyene bavuga ati dusinyire ngaha ashobora gupfa cyangwa ashobora gukira kuko ibintu byiwe ntivyoroshe mugabo hamwe n'Imana navuga ati Imana bimwe wakora mu Burundi n'ubu nizeye ko ukiri Imana ushoboye kuncira inzira rero nguyu uyu mwana ngaha hageze nubwo ataravuga mugabo twizeye ko ejo ari heza turabashimiye Imana ibahezagire n'imitariko ntivyoroshe kuyironka murakoze imbere ko ndakubaza ibibazo nagira ndagushimire kuko twumvirije mu majesa ko ntavuga n'abagabo bakiba baba hafi y'abakenyeza mu bihe nk'ibi ni benshi twumva mu gihe umuvyeyi yibarutse umwana afite ikibazo baca babatana abana bakigira kora kurumva ko wowe byokunda kubaho ubundi buzima ariko warabaye hafi yiwe uragwana intambara hamwe nawe kuri Imana izobiguhezagirira hanyuma nashaka ko nibaza ko abantu bumvise inkuru bagize ibibazo nk'ivyo byo cyo kuba nagize murumva ko mwaronse ubufasha bwo bashaka kuvuza umwana hanze mbega byapfiriye kugira ngo umwana aveyo adakize neza bamuvuye nabi canke ntavyo mwamenye mwage kumenya amazi kugaruka byagenze gute ko byagenze kuvuga bamaze kumugira operation y'ubwa mbere batubwiye bati umwana twamuvuye icari kimuteye ingwara twayikuyeyo rero ni mu mutahane ama mutware murondera hari mu Buhinde hari mu Butaliyano yego mu mutahane mama we niwe bari bajanye bamubwiye ati tahana umwana muce murondera ahantu mumugirisha bamugirira kine kuko ubwa mbere bataramuvura yari umwana aguma aryamye ngaho ntiyabona ntiyumva ntiyashobora n'izosi ntiryaguma ntiyashobora no kwicara no guhekenya ntiyabishobora nta n'ikintu yafatisha intoki uvuga n'ubu yikwara kumusuka mu kanwa gaca bwijana rero bamaze kumugira operation batubwira ati burya ubuzima butanguye nkono munsi n'imyaka yaramaze ntimuyimuharurire muharure ko atanguye imyaka 2 n'igice bati imyaka 2 n'igice ntimuyimuharure muharure ko avutse uyu munsi rero urumva nta kundi twagira
twari gushobora gusaba ngo agumeyo bababwiye ko yakize bafashe ingingo batubwiye ko yakize ati mu mutwari wanyu mu gihugu iwanyu bashoboye kugira kine mushimwe mushikana mutangure kumva mugirire kine hanyuma mwagiye kubona ko atakize neza amaze gikingana gute amaze kugaruka ni kuvuga tumaze kumushika amaze gushika ino bagarutse twaciye turonka muri Saint Kizito niho twaciye turamutwara muri kine twamutwara kabiri mu ndwi ico gihe ndibuka ntiyari bwatangure kubona ntiyabona yagiye gutangura kubona amaze nk'ukwezi tumutwara muri kine batanguye kutubwira bati mbega umuntu atabona tuzomugisha kwavura gute tuzomugisha gutambuka gute atabona yaje bizotugora dukomeza gusenga Imana duterereza amasengesho Imana yakora igitangaza tubona arakanuye ariko burya abona ijisho rimwe ubwo ruhande rukigwaye rukeneye ko bamugira indi operation ijisho n'ubu ntiribona abona ijisho rimwe aho akuye kote yakize hama atanguye kubona bice byakunda ko ashaka kwiga kwavura bakamwereka ikintu akaja kugifata cyangwa ufise nk'akantu mu ntoki akazana kuba akagafata cyabaye nk'igitangaza kuri twebwe kubera tubonye ko umwana ashoboye kubona turagira umunezero tutumwana arakiza ahubwo kandi muko biraza reka araba nk'umwana nk'abandi kandi mumva ko yabaye intambwe ikomeye kuko yaciye ashobora kumenya kwavura mu nyuma yiga kwifadikiza agahagarara mu nyuma ashobora no gutangura gusunika agakinga akagakurikira agenda atambuka canke umufata ukuboko akagukurikira atambuka biza biraza buke buke gushika kumumubona ubona ko ubusha asigaye atambuka kandi yirukanga kandi abona n'ukumva hari akantu kakure arumva iyo umuhamagaye cyane arakumva mubujije n'ikintu akakireka iyo ni intambwe ni kuvuga n'igitangaza kuko uko yarameze kera nta waziga ko yomera gutyo ni kihe kintu gituma arararira adashobora kuryama mu ijoro ngo mama ngo mwese muruhuke igituma ashobora kurararira mva ko bamubwiye scanner twarakoresheje scanner duheruka kubikoresha vuba yego turakoresha na IRM mu ntoze karusi mu kwezi kwa gatandatu nyene bashabe gusanga afise akandi kagwara kavyimba hariho n'ukuntu bamubwira operation bwa mbere ari amaraso biba yaravuriye ku bwonko yavuye bamubaririye biba yaragiye ko ngo acamera nk'akantu nyene gafata ku bwonko bituma rero umva biramurya bigaca bituma adashobora kuryama ni kuvuga n'ubundi afashwa n'iyo miti ariko uwo muti utawumuhaye ntiyoshobora no n'ijoro rimwe ntiryone awusibye n'umunsi umwe twara turyama acara yicaye n'itiro ntaritora yego none ga papa Jesse ko twumva akazi kaheze kuva ico gihe kigwara ivyo ni byose bishobora gute yego tumva ko Imana ikora Imana irakora ibitangaza muracariho ntimurapfa abana baracariho nk'umuntu w'umuvyeyi turabizi ko abantu b'abagabo nimwe muri mutwe w'urugo ni wowe uri uyumvirira mbega abana baza gufungira kino munsi amahera y'inzaza kuva hehe aya mahera y'imiti yawe kuriyo ku munsi aya mahera ya pampers mbega ubikura hehe ubishobora gute je no sinova ko ndabishobora ni gitangaza c'Imana burya Imana yatunga abantu mu buryo nawe we kurya n'inyoni zibaho ngo zitarimo yego Imana irakomeye cyane twebwe tubahe mu bitangaza by'Imana Imana yadufasha ugasanga umunsi ubona uti n'umunsi ntirirenga kakuzana umuntu gahona ari kurengereje rero jewe nagiye ndi yaranje mvuga nti umwana ko akeneye pampers cyashika nkagenda ku boutique nka gideni mu kwizera mvuga nti Imana ntibura uyikoresha nkariha gutyo nkabagideni ugasanga ngeze mu 100 amajana 200 amajana 3 bakanyizera nkagira Imana ikampa abantu bakwizera bakama kandi nkabona ndashoboye kuyishura kuyitishuye ntibabandanye baguha rero umugabo umuntu acayama mu ideni ukama mutima uhagaze nk'igejo bizogenda uku mbega nk'untoro nk'umuntu afasha bya bigenda gute yego buryo usanga ubaye mu buzima nyene utaryoshe ubona ko nyine utikwije kubera ubuheranye kandi utegereza kubandanya ugideni ubwa buzima gushika no butubayemwo ni ubuzima butoroshe mu minsi ya mbere mama Jesse yavuye mu Taliyano nashobora kurondera ikiraka nkadugana nk'imodoka ruguru gutyo nkatombora nkazana umufuko w'amakara ariko sinashobora kubandanya ngo sinigeze no akazi nokora se kontra byari no kungora kuko keshi wasanga ndiko ndarondera n'imiti y'umwana imiti y'umwana iragoye irangora kuronka cyane
kuko ni imiti ibiri umwe ugurwa 120 uwundi ugurwa 65 gushika imiti ugurwa 185 uko ari ibiri umuti witwa depakine n'witwa troza uho atugirishije iyo IRM hari undi muti bamwandikiye wongeye kugira gatatu uwo ntuzimvye cyane umwe ugurwa 500 kuvuga ni 190 ku kwezi ntegezwa kurondera iyo by'imiti gusa amata y'umwana atarimwo n'abandi bana batarimwo ayo onye numva bambwiye ati uwo muti akawusiba uzomusubije inyuma bizogorana kugira ngo umwana ashobore gutera imbere rero ni kuvuga nama numwitwara ariko nguma nja kuraba hajya mu kabati imiti nguma nja kuraba ni umuti kurahera kuri farumasi basigaye banze ku farumasi amwama hari naho ngera nkabwira nti umwana wanje ntasubira inyuma ntabaza umuti basinda basikire nkagera nkatanga na permis wanje permis murazi ko ntoyiheba ni diplome yanje ndoza kuyigombora ndanya mahera rero se nkagenda kucyo kundi kwezi bagasubira kampa umuti shano kuri mubaye mu buzima bwose bitoroshe yego aha deja twiyabivuze mu majesi aho ubuzima twese tubayeho mu ngorane mu ngorane zirarutana umuntu naho bari mu ngorane iyo wumvise ngorane tuvuga ati kuri jewe niba nidoga mu buzima ninambabariye nimba abantu bashaka kuba babayeho muri ubu buzima nkaba nkiriko ndidoga nukuri Imana ibafasha nashaka kubabaza nimba hariho uburyo mwateguye hariho abantu aba bari hanze bagira ama link ya GoFundMe sinzi ko mubizi na link abantu bo hanze bashobora gushaka amafaranga hanyuma ayo mafaranga agwiriye igitigire mwiyemeje bakayabaha sinzi nimba mwarayigize nimba mutarayigana baza ko hari abantu bakora abakina bari hanze mwafashe uwo muryango naje namavuga nti burya ubufasha buratandukanye ushaka kuvuga ati je nama yarafise ko kuba mugabo udashobora kubafasha kubakorera iyo link hanyuma nkavyitwararika nkayitanga ku bantu benshi bashoboka abantu bagashobora gufasha uwo muryango mugani baza ko naho iyo link yo bidahari murashobora kubahamara imikashi yanyu niba hariho eko kashi cyangwa imikashi kugira ngo umuntu yifuza canke yakoze ko ni inkuru ashobore kubafasha kuko yabivuze mu majesi burya n'umuganga nibaza ko ataretse kuboneka kubera ko adahari nibaza ko barabwira ngo bavuga ati none mbega uburyo barabwo kugira uwo muganga ashobore kurihwa ariko arakurikirana uyu mwana ni nkuko ashobora kuboneka umuntu avuga ati ndafise umuntu w'umuryango wacu w'umuganga reka ndamubarize ko atovura uwo mwana canke ndafise umuonkre umuvyeyi ndafise umusaza wanje w'umuganga reka canke je ndumuganga reka mfashe uyu mwana nukuri ubushobozi bwose ufite canke ikintu cyose ubona woshobora gukora fashe uyu muryango nukuri numvise inkuru numvise ananjewe ndusha ataje ndabibamwo nizire ko namwe mushobora kuba mwakoze ko uni inkuru nkuko je yankozeko zindi mushobora kuvuga inimero ari mikashi kugira ngo abantu bifuza kubashikira bashigikira ego dushobora kuyivuga mu by'ukuri ni imikashe turadufise kandi turafise n'impapuro zo kwa muganga zose zikenewe ni kuvuga ku buryo uwo washaka kuturondera umuganga ibyangombwa byose turabifise turashobora kubitanga impapuro zikenewe uruhusha twarose rwo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ngaha mu gihugu twarabirose amaraporo medicale ikintu cyose cyokenerwa ni ukuvuga dusigaye dukeneye uburyo bwo kuvuza umwana hama n'umuganga yoshobora kumuvura umuganga nawe tufise ayo ma examen twakoresheje ingene umwana agwaye dusigaje kuronka umuganga avuga ati uyu mwana agwaye gutya ndashoboye kumuvura ino barashaka kwiva canke mukeneye ko umuganga aronka umuganga mukurikirana kugira ngo amenye niba ashobora kuvurirwa ngaha canke ashobora kuvurirwa hanze canke ntimuramenya ko ashobora kuvurirwa ngaha canke yovurirwa hanze ni ukuvuga yovurirwa hanze kubera iyo ababikeneye ko yovurirwa ngaha ntibari kuduha uruhusha rwo kumutwara hanze ngaha mu gihugu baduhaye uruhusha rwo kumutwara hanze kubera babonye ko bidakunda bikeneye ko yovurwa n'umuganga wo hanze abafise ubuhinga bwisununuye gusumba ngaho iwacu yego mama Jess hari akajambo wumva worenza kuko vyo papa Jess ahejeje kuvuga kugira ngo dusezere abantu baravye ikiganiro hanyuma kandi tunabasabe bashishikare kubashigikira nta kibazo naho mutobizanana kibazo abazobikenera dushobora gushika ngaha canke bashobora kubandikira mu bibafotorera mu bibarungikira imikaje sinazitanze sinzi ko dushobora kuzandika tukazivuga murazizi tuzivuga natwe tushobora kuzandika mugabo ntaco wozivuga yego jewe imikashe yiwanje ni 38
amajana 75 amajana 645 amazina ni Nduwayezu Benjamin papa w'uyu mwana Nduwayezu Dene Aimara Jessy yego nawe urafise rimikashi canke tumukoresha rimikashi ntaco nawe umukoresha rimikashi rimikashi ndashobora kuyivuga rimikashi ya mama w'umwana ni 67 38 22 hama 48 amazina ni Rehema Estera mama wa Jessy nyene ego mama Jessy nibaza ko hagira akajambo kanyuma wovuga hama ego mugani jewe ikintu novuga mbere ko mama Jessy avuga nuko Imana irakora je ndazi ko Imana ikora kandi Imana irakorera mu Barundi ariko cyane cyane mu sengero uyu muryango no kuri musengero umuryango kuko murumva ko abaganga barakoze ubwa mbere ntivyakunze nibaza ko ari Imana yonyine ishobora no gukorera mu baganga hanyuma ibintu bigakunda uburyo burakenewe gose mu butangi kandi mutange mwivuye inyuma ariko kandi mu buherekezesha amasengesho kugira ngo n'uwo muganga azokora kuri Jessy zo mukoreko akoreshwe n'Imana ntihagire amayaha asura kuhaba kugira ngo Jessy atahe ari muzima uyu muryango uzoronka intayo uzoshingira abantu mu misiza mama Jessy muzana natekereje mumpere mikrofone ego je ndi mama wa Jessy by'ukuri amafaranga by'ukuri sinayo ndimo ndashira imbere cyane ndashira imbere ku butabazi bw'uyu mwana mumfashe guhiga umuganga nta muganga turaronka ashobora kuvuga ngo uyu mwana tuzomuvura nta nuwo tubona arimo aradufasha ngo arimo aratubariza ngo umuganga azokurikirana uyu mwana mudufashe mutubariza abaganga mwebwe muri iyo muherereye hose abafise umutima w'ikigongwe ngo uyu Jessy ahageze ni wa mwana arimo aragira ingufu ntushoboye kumufata urumwe ni wa mwana na pampesi zirimo ziramurenga by'ukuri mumfashe bambwiye ngo arimo ararengerana ngo hamwe yo kwiza nk'imyaka 7 cyangwa 8 ntaci ishobora gukunda kuko n'ubwa mbere bari bambwiye ati atagiye kuvugwa atarakwiza imyaka 2 ntidushobora kumwopera ngo bikunde by'ukuri aho muherereye hose uw'Imana wese yaremye nibaza ko atanumwe adafise umutima w'ikigongwe kubw'uyu muhungu wanje by'ukuri niwe mfura yanje y'umuhungu ndafise umubabaro udasanzwe kuba Jessy wanje Nduwayezu wanje ameze uku nukuri ndababaye kandi ndatunuye mugabo ntako ndi bubigenze by'ukuri byose ni Imana kandi Imana ibahezagire umwe wese kuca azokora Imana ibafashe uyu mutwaro ntimugire ngo ndawisangize mumfashe nk'umubyeyi yabyaye agaheka nka jewe je nari niteze ko nakiriye ingabire nziza nanje nari nifuje kuronka umwana mwiza nk'abandi abo bivukana bose baramuciye ko baravuga nanje aho ndi ndavuga ati Imana ibi bintu bizoherera hehe kubw'uyu mwana wanje mukira umutima w'ikigongwe aho muri hose mumfashe kuronka umuganga mumfashe by'ukuri mfise abandi bana batonya bose baca bagira ikintu cyo kumuhahaza niyo bagiye kwishura akabona baraje aragira ishavu akabarya amenyo akabereka umubabaro nyene nanje aho ndi nk'umuvyeyi kumva ndababaye kubw'uyu muhungu wanje niwe fura yanje nari mfise mumfashe nanje umwana wanje atera imbere nk'abandi iyo uronse ikibondo ubu uvuga ati nanje uyu mwana nkeneye ko atera imbere nk'abandi ubu Jessy adahura n'ikibazo cy'ubugwayi ubu nibaza ko abagiye mu wa 2 rero uyu mwana by'ukuri ndababaye ntavuga ntuzomenya ngo arashonje ntuzomenya ngo akeneye amazi ntuzomenya ngo aranyotewe ni mama gusa akwiye kwama ari hafi yiwe mumfashe munterera amasengesho mundondeze umuganga ndabibasabye aho muri hose mungirira umutima w'ikigongwe mumfashe n'ukuri ndashimiye abateye intambwe bakaza hano
bakoresheje umwanya wabo, bakoresheje umutima w'urukundo. Aho tugeze nta n'umuntu akikuraba kuko umwe wese yumvira ati ngiye kuraba mama Jessie aza kuntura ibibazo bya wa mwana wiwe. By'ukuri ndananiwe kandi ndananiwe. Ndabasabye mumfashe by'ukuri, mumbe hafi, mumfate mu mugongo. Niyo uronse ukuvugisha gusa byonyene urumva ko ku mutima byururutse ukavuga ati by'ukuri ndafise abantu bari inyuma yanje. Nimumbe hafi bavukanye, nimumbe hafi bavandimwe, mumfashe kuronsa umuganga hari wese. Ntaco mfise nobashimira, ntaco mfise nzobaha, ariko Imana izobashimira. No mu gihugu hariho abateye imbere, hariho ab'Imana yahezagiye. By'ukuri mumfashe, mumfate mu mugongo, murokore ubuzima bw'uyu mwana hamwe n'Imana. By'ukuri muhezagirwe. Ndabashimiye abateye intambwe muza hano, ndabashimiye. Imana ibahezagire, ibahe umugisha, ibahice umutima wanyu wifuza, ku mutima w'urukundo mwagize. Ndabashimiye. Ego, je kanshimira abantu baravye kino kiganiro, ariko naje mu guheza sinagenda ntabashishikarije gufasha uwo muryango kuko jewe nahageze namuberetse. Mushaka kuba muri abantu 500 baravye kino kiganiro, 10,000 sinavyonzi ingene mungana. Muzoraba kino kiganiro, ariko uzokiraba wese ndifuza ko bagira ico akoze. Hari ikintu aje kuvuga ubu nyene ati burya umuntu eri mu bibazo nk'ibinge karonka n'umuntu aganiriza akira ku mutima kirururuka, arumva ko basi aremye, arumva ko ejo bishobora gukunda, arumva ko basi akira abantu bashobora kuba bamwitayeho. Nubwo wo takintu ufise, nimero ziwe yazitanze mu telefone, maze Mbega makuru maje sumeze gute, umwana ameze gute. Nubwo takintu wo bugira umuhe kumutego gutuvye nyene bashobora kumufasha. No kuri umuryango we mu mube hafi, abagenzi biwe hashobora kuba abari nkuko yivuze, abari batinye kuza barakuvugisha. Abantu niko tumeze, ariko nimwumve ko kumuganiriza byo nyine birashobora kumufasha. No kuri nimumbe hafi, mumufashe amasengesho, mumufashe umutwara ntabandanye utwara wenyine. Imyaka 6 iheze awikoreye wenyine ni myinshi cyane gose, nawe woruha. No kuri narikunda nanje nk'umuvyeyi, ariko ndiyumvira yaza ko ari pesha gwaye nkukumva ameze gute. Hari gihe uruhu kumva ko n'abantu bose bogendera batuka, wogenda batishavu ku bantu atari wari arakora ko uremero nibazo vyinshi. Rero nimwishe mu mubiri wiwe mu Jessie, mumufashe kuruhuka kuko niba mugize Imana, niba kujya kubona kino kiganiro nuko hari ikintu Imana ishaka gukora kuri uyu muryango. Abantu bose bafise ibibazo bose twashoboye kugendera, nimba twashoboye kugira bakujya gushaka kumugendera, nuko ari gihe cyo kugira ngo Imana ishobore kumwibuka, Imana ishobore kumuruhura umuruho wose amazi imyaka arusha. Rero kandi abashimire cyane mu Jessie, kandi kwifurize gukomera. Nubwo bitoroshe, Imana irahari kandi Imana iracakora. Imana yatuzanye ga tutakuzi, niyo ishobora guca mu bantu baravye kino kiganiro bakababa hafi. Jessie agashobora gukira, mukaruhuka ku mutima, ukabona umwana w'imfura w'umuhungu ameze nk'abandi bana. Papa Jessie nawe wone nokifuriza gukomera nk'umuvyeyi, ndazi ko bitoroshe nk'umupapa. Nukuri Imana igume kugura imiryango ko nyene hori bikora. Hanyuma ubandanye kubanka gucugaburira abana, ubandanye ronka imiti ya Jessie. Hanyuma ejo nawe uzubona umwana wawe yarakize. Nibaze ko Jessie azogera gose kubona umwana yakize, akabona afite n'umushinga yamubaye hafi mu bikomeye. Kandi abashimira kuba kandi mwihangana. Ego, hanyuma ndabasezere ndabibutsa ko tuza kwandika nimero zabo muri commentaire kugira ngo uwo bishobora kuba zacitse azibone bimworoheye, hanyuma agira ico akoze kuri uwo muryango. Imana ibahezagire cyane naho butaha. Ego, nari kintu bagiye kuvuga kandi nari niyumvira ko nza kugikora bwa mbere, mugabo sinzi impamvu vya kancitse. Nibaza ko nashize gusa umutima kuri Jessie. Papa Jessie yabavuze ko ari umushoferi, ko yakora ubushoferi imbere yuko Jessie agwara. Nubu aracafise permis. Nukuri abashoferi ndazi ko bakenewe. Hari gihe ufuza umushoferi ukamubura. Nimba uzi ko ukeneye umushoferi, nukuri murondere Papa Jessie. Nimero zo zirimo mu makomantere nazo nyene, basi mufeme mu muhani birakavyo ku munsi ku munsi. Umva ko akeneye imiti y'umwana, akeneye kugaburira abana, akeneye kugaburira umuryango, akeneye kurondera amahera y'ishure y'abana, uniforme, kuri hinzu. Umva ko bari ko barabirukana mu nzu. Nukuri ukaba uzi ko ufise ico kibanza, kimuhe ko kuba muri iki gisagara cyabuje mutagira akazi no muruho mu yindi miruho. Rero nizire ko ikiganiro kizoba canal canke umuringoti kugira ngo umuryango ushobore guhezagirwa, natwe tuvuga ati ari ikintu twashoboye guterera uyu muryango. Uzobikora azamenya ko akoreye Imana, kandi ko kuri iyi si nta na kimwe cijana. Nta na kimwe cijana. Iciza ukora
Imana arakikwishura mu buryo canke ubundi ushobora no kutamenya ko ari ko ikintu bigeze kubiba mu wundi muntu ariko Imana izokikwishura rero kandi ndabashimira kuvyo muzokora Imana bahezagire cyane abantu badukurikirana bafite imitima myiza no kuri Imana ibandanye bahezagira ndashima ko mfise abakunzi batari babandi gusa bakeneye ibirori bari bakeneye guswenga gusa abandi bakeneye gusa kumenya amakuru ariko ararengana ahubwo bafise imitima ibasunikira gufasha abantu twaberetse bakeneye ubufasha ndabashimiye cyane mwandanye mudushigikira mudukunda hanyuma Imana izibahembere ivyiza mukora ndabashimiye cyane bye bye